Ndabashimiye kandi ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu mubandanye gukurikirana amakuru bigana dutambutsa ngaha ndi niteka muri zero ntangere no gusubira kuguha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuba twumviriza muherereye irya nino ku bigana makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini nsubire ndabahe mwiriwe canke mwaramutse kuba twumviriza muherereye mu bihinga bitandukanye yose y'isi tutibagiye abari ngaha mu gihugu c'u Burundi eka no mu bihugu bitandukanye bibanyi harimwo Kongo, u Rwanda, Tanzania, Uganda eka n'igihugu kibanye ca Kenya. Reka ntangurane inkuru yacu n'umutwe ugira uti imiryango y'abategetsi imiryango y'ibihanganye bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi irahejeje gusohoka igihugu gihutihuti. Abategetsi, abana b'abategetsi, abakenyezi b'abategetsi barahejeje gutoroka igihugu c'u Burundi, bose barahejeje gushirira mu makungu. Amasoko yacu asigura byinshi bitandukanye. Bindi mutwe w'iyi nkuru ukagira uti umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika nawe aciye abakurikira. Ikindi naco bibaye mu nyuma z'uko Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika amaze Mr Miki ariko aravugwa muri vyinshi, aho hanavuzwe yuko bari umugambi wo kumugandagura nyuma yuko havuzwe vyinshi cyane bijanye no kumukura ku butegetsi. Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika ndabutse yuko atari irya mbere agerageje gutanga imihoho, ariko bihakava vyanga kuko ibihangange vyanse yuko vyohava birabwa nabe mu mugambwe CNDD FDD eka nabarabira hafi ivya politike ya nyine icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko mu minsi iheze haravuzwe vyinshi vyariko birashikira General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika ubwo yatotejwe ngo bikomeye cyane n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba. Yundi mutegetsi w'igihangange ari bukurikire n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Ikiriho news cama candikira iperereza ry'u Burundi cashimye kugira ico kivuze kubijanye n'ibi vyose tugiye tuze kugaruka ko kandi tuze guta umuco kwa makuru yandi abandanye kuvugwa ni mu nyuma z'uko ibara ryo rihejeje kugwa mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Igihugu umwanya ku mwanya turashobora kugisanga mu ibarabara nyine ico Perezida Ndayishimiye nawe yene yagihunze, ahubwo agaca hiyumvirwa ibindi bitandukanye. Mbega bamwe batangura kwiyumvira hamwe Perezida Evariste Ndayishimiye kugwa ku butegetsi ninde ashobora kumusubira, mbega uwo musubirira arashobora kumarira iki abarundi hagusambura igihugu canke icategezwe gukorwa no kubandanya guterera nyenico wa Perezida Ndayishimiye kugira abandanye kurangurura amabanga ajejwe, nubwo biboneka yuko nawe vyamamwo ari amajambo gusa atana kimwe ashira mu ngiro. Aya makuru yandi twabateguriye n'amakuru ashusha ari kwisaba tuzo kubashitsa ku buryo bw'idorido kandi tuzo gutanga umuco kwa makuru yandi abandanye kuvugwa. Mbega Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika koko yobahijije guhunga igihugu? Ndabibutse yuko hajya gufatwa General Bunyoni barabanje gutangaza yuko General Bunyoni yatorokeye mu gihugu ca Tanzania, ariko abatabariza hafi bace batangura gutabariza Bunyoni bamenyesha yuko atigeze asohoka igihugu, ahubwo yari umugambi ukomeye cyane wari wateguwe na Perezida Ndayishimiye eka n'akagukiwe kugira bahave bagandagura Bunyoni bavuga yuko yasohotse igihugu. Turaza kubigaruka kandi tuzo guta umuco kwa makuru yandi avugwa kuri Ndakugarika. Ndabutse yuko Ndakugarika agiramiwe gushika naho atajambo na rimwe ari kuriwe gushikiriza, amenyesha yuko bategezwa kubisoma mwibwiriza shingiro. Ibi n'ibindi bitandukanye turaza kubigaruka ko kandi tuze gutanga umuco kw'ibi n'ibindi biriko biravugwa mu gihugu. Kuba umushikiranganje ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye biraboneka yuko yisa naho mengana ikintu kigoye, kuko ivyashikiye Bunyoni na nivyo biriko birashikira General Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika. Ndabibutse yuko rero ibihanganye bitari bikeye gushika uyu munsi atanguvu bigifise, uretse kimwe gifise ijunja n'ijambo arico umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverend Kuriyo, nyuma yo gusimba urupfu, nyuma yo guhabwa ishano n'umukuru w'igihugu uko bivugwa n'abagumyabanga batari bake, nubwo atamakuru avyemeza arasohoka canke aje abona. Ariko turiko turabikora ko amatoza turaza kubigaruka kuko navyo mwe amakuru akomeye cyane twateguriye. Ni muhundire mbere yuko ndabashitsa ko surende bari kaza kuba twumviriza amereriye ijye nino kubigana makungu ya kure, abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bibanyi, abari mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya eka n'igihugu kibanyi ca Kongo. Turabipfurije ibihe vyiza dusubira kubakengurukira cyane inshuti banywanyi bacu kuri mwese mwajeje kugira ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyo ndagusaba ko musi video urabandikije ijambo sabone cyangwa subscribe bivanye naho uherereye ufyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info.
ikindi naco ndabibutse yuko yari amakuru avuga muri sata bitandukanye igisata ca politike umutekano n'agateka kazina muntu mbere yuko ndabashitsa ko inkuru itari kw'ivumbi ivugwa ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazanira kugarika reka dutangurire kuri iyi nkuru ijanye n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura agira jane canke yo kwibwira akantu mugabo agahitamwo ingingo ikomeye cyane yo kuba yikuyemwo hakiri kare kuko umwanya ku mwanya arashobora kwisanga mu mpimba kuri ubu rero umugwa mukuru w'ubutunzi igisagara c'ubutunzi biboneka yuko cibagiwe bikomeye cyane igisagara cahebwe n'igisagara ca Bujumbura ivyo nivyo bibazo bikomeye cyane abarongoye ikinyamakuru kiriho news nanone ikiriho bibaza ikindi naco rero reka dutangurire kuri iyi nkuru igira iti kwigenekerezo ry'uwa 11 ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 kimenyesha amakuru ikiriho gikorana n'iperereza ry'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi catangaje abatari bake ku majambo canditse ico kimenyesha amakuru kirongoye na Donatien Ndayishimiye canditse kigaragaza ko bigoye gutahura ko Bujumbura ari ku mugwa mukuru w'ubutunzi uravye uko hifashe kuko uriko urahatembera hateye isoni ubwico kimenyesha amakuru igisagara ca Bujumbura kiragereranywa n'igisagara cahebwe kitagira kazoza mu iterambere mugabo gitunganijwe nabi cyane ico kimenyesha amakuru kandi nticagarukiye ngaho nanone carabandanije gushikiriza ko Bujumbura ari igisagara kitagira isuku amabarabara yaraheze nanone abomagurika imicafu yuzuye hariho hose ikindi naco igisagara kitagira amatara rusange eka ku mabarabara eka n'ibindi bitandukanye none kubera iki kimenyesha amakuru c'iperereza canditse ano majambo umukuru w'igisagara yoba ageramiwe ni ikibazo gikomeye cyane ushobora gutangura kwiyumvira canke baragira bamukure canke baragira umugirire nka bijye bamwe bagirira ibindi bihanganye uko ni nuko kuvyerekeranye n'aya makuru mbega president Ndayishimiye bari we yategetse iki kimenyesha amakuru kugira kigire ico kivuze mu minsi yaheze twarumvirije yuko uyu Jimmy Hatungimana yo bakorana vya hafi n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye ndabiba kandi umuntu akorana na Angelina biragoye cyane yuko ashobora gukugwa mu bubanga canke biragoye cyane ko ari undi muntu ashobora nanone kumwubahuka canke amutinyuke mu gihugu bamwe bibaza yuko rero kubona ico kimenyesha amakuru c'iperereza canditse ayo majambo vyoba bigamije guta muri yompi canke gukura mu mabanga umwe mu bategetsi bakomeye n'igisagara ca Bujumbura kusanzwe akirongoye uyu munsi Jimmy Hatungimana ubwo butumwa rero bwatangaje abantu benshi batari bakeyi bagira bati mbega ninde agere akore ibi bintu ibi bintu biriko biraba mu gihugu birasa naho menga birimwo igipfungu gikomeye cyane ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwarananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanse igihugu c'u Burundi none ubu nabwo nyene bwatanguye kwisubiramo gushika naho bwatanguye kwicafuza nariye biboneka yuko umuntu yamavuga ibiriko biraboneka mu gisagara ca Bujumbura canke ahandi bwabaca yitwa umwansi w'igihugu none nkaha abantu abo nyene duce tubita abansi b'igihugu ibi nani byo rero biriko birabazwa n'abatari bakeyi bagira bati mbega ibi vyoba vyaturutse kuki President Evaristo Ndayishimiye hareze iminsi mike biboneka yuko ata nguvu afise zo gukura buri ndongozi imwe mu gisagara canke ahandi hatandukanye canke mu butegetsi bwiwe biboneka yuko ata nguvu afise zo gukura imwe mu ndongozi ziba zimufasha mu gutwara igihugu bica vyumvikana yuko rero President Ndayishimiye yoba ari we yategetse ikiriho ko cotangaza ayo makuru kugira abahave bakura Jimmy Hatungimana ndabibutse yuko mu minsi yaheze ariho havugwa amakuru yuko bamwe mu bajyango biwe nabo bo batari mu gihugu c'u Burundi mbibutse yuko rero atari we wenyene kuko harahize iminsi itari mike biboneka yuko indongozi hafi ya zose zarafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika imiryango yazo hanze y'igihugu c'u Burundi ikindi bikaboneka yuko n'abana babo batakiga mu gihugu abiboneka yuko amashuri yabo bayiga mu bihugu vyo hanze mu makungu ya kure ikindi naco nuko biboneka yuko ivyankenerwa vyose bamwe barabirungitse hanze y'igihugu ari nayo mvo ituma nga mu gihugu c'u Burundi ibintu bisa naho menga vyarayange kuko umutegetsi abona yuko atamwana wiwe ari bushikirwe n'amagogo ariko arashikira abarundi batari bakeyi bigaca bisigura yuko rero ibi vyose ari vyo bibandanya kuzingamika igihugu abasuma abiba amafaranga atari make y'igihugu abanyonura amatungo ya leta n'abandi batandukanye
niyo bahisemo ingingo ikomeye cyane yo kubandanya kwica igihugu no gushika ubu kikaba gishitse aho umwansi yipfuza. Ni mu nkundire tubigaruke ko kandi tubashitsa ko nido kwa makuru yandi ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kiri ku ngingo ijanye no kurungika imiryango y'abategetsi hanze y'igihugu. Ndabibutse yuko akarorero ka hafi ari nk'umuryango w'umukuru w'igihugu nyenicwa Perezida Evariste Ndayishimiye, biboneka yuko mu bana afise abari ngaha mu Burundi ari bake cyane, kuko ba Jodeli n'abandi turazi neza yuko bibereye Dubai bariko barafashanya mu bikorwa bitandukanye byo gucungerera amatungo y'iwabo aherereye mu ivyo bisagara, nk'uko hari amwe mu masoko ava mu muryango wa Perezida Ndayishimiye abivuga. Ikindi naco rero nuko gushika uyu munsi bigoye cyane ko hari umwana w'umutegetsi wo kwiga ngaha mu Burundi bajya bahiga abari ibijanye no guma amaso abene igihugu mu gihe ivyigwa vyabo bibandaniriza hanze y'igihugu. Ariko ivyo ni bisanzwe kubahwa, kuko no mu bindi bihugu bitandukanye iyo turavye duca dusanga abatari bake barungika imiryango yabo kwiga hanze, na cane cane ko atagitangaza kirimwo, kuko iyo umuntu afise hamwe umuntu aba afise amahera yiwe arashobora rero kugira ico ayakoza. Ibi bisigwe yuko rero kuba barabarungitse hanze atari ingorane, ahubwo igitangaje gusumba ibindi vyose ariko haraboneka ibi biriko biraba mu gihugu nta nivyo biba iyo himirije kudeta canke iyo himirije amagorwa mu gihugu. Bica biboneka yuko ku bwinshi abana b'ibihanganye batangura kuja hanze igihugu. Abarabira hafi vya politiki yo Burundi nabone baciye batangura kuvuga yuko hoba himirije ikintu kibi cyane mu gihugu. Narije biboneka yuko mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nko mu mugambwe CNDD FDD haracitsemwo imice ishika 3 canke ishika 2, kuko gushika uyu munsi hari abayoboka Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, abandi bakaba bayoboka umukuru w'igihugu nyenicwa Perezida Ndayishimiye. Kuri kote ya Perezida Ndayishimiye bikaba biboneka yuko ata abantu benshi bahari, ahubwo kuri kote ya Reverien Ndikuriyo akaba ariho hari abantu benshi. Narijya abanywanyi n'abahora ari abakunzi ba Nkurunziza hafi ya bose mugabo baracakunda Reverien Ndikuriyo, aho umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye wewe mu minsi iheze hari n'abatanguye guhabwa inyigisho zo kumutazira vuvuzera nka kujya bunyoni yabimwita. Bikaba biri no mu vyo yagirijwe harimo icaha cyo gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Murazi yuko yari yataziriye umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye yuko ari vuvuzera, kuko yabona yuko ngo Perezida Ndayishimiye atakintu na kimwe avuga mugabo ahave agishira mu ngiro. Ibi bintu bisiguye iki mu butegetsi bwa nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye? Namba hari indongozi ikomeye iriko irahamagarira abene igihugu gutuka umukuru w'igihugu, niki bisiguye mu butegetsi? Ariko haraboneka ibijanye no gutangura gucanamwo nka kujya vyari vyatangura kuri Bunyoni na Perezida Ndayishimiye, ariko Perezida Ndayishimiye agaca yitanga Bunyoni agahitamo ingingo ikomeye cyane yo kumurungika mu munyororo akamushira mu ibuye. Ikindi naco nubwo ibihangange vyagerageje kugwana kuri General Bunyoni, ariko vyabonetse yuko Ndayishimiye yagaragaje yuko ari umugabo w'ijunja n'ijambo, nubwo abandi vyamunaniye kubakura. Bisiguye yuko wari ateye ingorane zikomeye cyane ku butegetsi bwiwe, yaciye amwigiza inyuma. Ikindi naco gushika ubu Reverien Ndikuriyo wewe arashobora gukora ibara rikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hamwe Ndayishimiye atokwitanga Ndikuriyo, nankeka yuko ibara rirashobora kumushikira. Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze yarashizwe mu majambo akomeye cyane, yagiye aravugwa n'abanywanyi ba CNDD FDD batari bakeyi. Ayimbonera Perezida zike zagaragaje agashavu zifise ubwo wabo yari mu bitaro vya Kenya, ubwo yarahejeje kunanirwa ngaha mu Burundi bakaca bamurungika mu gihugu ca Kenya, ariko na Kenya ntiyatevyeyo. Murazi yuko ivyuma yahemeramwo vyananiwe bagahitamo ingingo ikomeye cyane yo kumurungika i Dubai. Ikindi bikaboneka yuko nyuma y'ivyo vyose hari ikintu gikomeye cyane cyari cyasigaye mu gihugu. Umugambwe CNDD FDD atana kimwe bavugira hejuru, ariko bobo ubwabo nyene ivyo biyumvira ni ibintu bitandukanye n'amajambo yagiye akwiragizwa n'intwazangabo umugambwe CNDD FDD, aho bari batanguye n'umugambi ukomeye cyane wo kwiyamiriza Perezida Ndayishimiye. Yari yabujije ibihanganye kugira ico bivuze ku vyerekana n'ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo. Ndabibutse yuko
gushika n'ubu hataraboneka umuco wo kuvyerekana n'uburwayi bwa Reverend Kuriyo, nubwo hatanguye kumenyekana amakuru makei ajanye n'uwo yarahaye ishano Reverend Kuriyo, aho abatari bake n'amakuru 50% ahejeje kuboneka, boneka yuko ngo ari President Ndayishimiye yoba yari afise umugambi wo kugandagura Reverend Kuriyo, ariko kubw'Imana musumba vyose hakujya abadede babivuga, Imana ikaba yari cifasha Reverend Kuriyo akarusimba. Boneka yuko rero umuntu asemvye urupfu abafise amahirwe menshi cyane yo gusubirira uwahirahiye canke wagerageje kugira ico akoze kubijanye no kugerageza kugandagura umuntu. Twaribone ivyashikiye ujya mu president wa Amerika Donald Trump, murazi yuko rero nawe yarusimvye ubwo bagira bamurase, ariko Imana ikava ikinga nubwo ari yavuze yuko ari urukino rwa politiki. Ubu ngaha mu Burundi rero nta nivyo bigira bishike. Reverend Kuriyo kuba yarasimvye urupfu agasimba hirya sumu kandi barayihaye President Nkurunziza akava acikana, bisiguye yuko Reverend Kuriyo Imana ikimuriho, bisiguye yuko hamwe yobandanya ibikorwa arimwo vyo gukura President Ndayishimiye ku butegetsi, bishoboka yuko ashobora gushika kuvyo yiyemeje. Ikindi naco nuko gushika uyu munsi iboneka yuko ibihanganye vyahuje inguvu kugira vyikure ko President Ndayishimiye. Guturuka ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazanira kugarika gushika ku musirikare muto atanumwe kuri ubu aryohewe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye canke aryohewe n'uburongozi bwa President Evariste Ndayishimiye. Barokubita rugaturika bakamenyesha yuko hamwe President Evariste Ndayishimiye yobandanya gutwara igihugu ibara ryo bariguye. Gusa iyo uri kuraraba uca wiyumvira yuko bigoye cyane ko hoboneka indongozi itwarira abarundi bose canke itwarira abarundi kugira biteze imbere, ahubwo ikiriko kiraboneka nuko indongozi ziriko zirabandanya kuboneka mu migambi itandukanye yo gukura neva kumva zuko ubwabo nyene bari kubaracanamwo no kugira bikizanye. Ikindi naco rero gushika uyu munsi President Ndayishimiye aho ashobora guhurira n'ingorane zikomeye nuko kuva General Bunyoni atawe mu mvuto, President Ndayishimiye yaciye umwansi akomeye cyane n'igihugu kibanye ca Tanzania. Ujya mugambwe wa CCM wo mu gihugu ca Tanzania waciye uba umwansi bikomeye cyane na President Ndayishimiye, na rijya vyahora biboneka yuko ujya mugambwe ari we muhetsi wa CNDD FDD, ariko uyu munsi ntibikunda. President Ndayishimiye mu minsi iheze Tanzania murazi yuko yamuhaye ingabire y'ikinyoni, kijya kinyoni cari gisiguye vyinshi, umenga ni kijya Pastor Isidore yavuga kijanye n'igifyoti. Ibi bisiguye iki rero mu butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Nimwe bavundira navyo nyene turaza kubigaruka ko mu yandi makuru n'ibiganiro dutambutsa nga, ariko ico nagira ndagaruke ko niki kijanye n'imigambi itandukanye yo kugerageza kwikura ko umukuru w'igihugu President Ndayishimiye. Abarundi ubwabo nyene barafise shwa zishika zitatu canke zibiri. Iya mbere no gukurikira no guterera umukuru w'igihugu nyene icubahiro President Evariste Ndayishimiye. Iya kabiri no guterera Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD, kuko niyo uri kuraraba uca usanga ari we afise abanywanyi benshi. Iya gatatu no kuraba neza ubushobora gutunganiriza abene gihugu mugabo agatunganiriza abarundi bose nkuko vyategezwa kugenda hakutwarira umugambwe kanaka n'ibindi bitandukanye, atawanja wangura bibandanye kuboneka mu butegetsi. Kuko impamvu bashobora guhitamwo ivyo nyene nuko gushika uyu munsi mwibi bihanganye biriko biragwana, biriko birajyana muri CNDD FDD, ibi bitari bike vyariye amafaranga atari make y'igihugu, biboneka yuko navyo ataco bizozanira abene gihugu hamwe President Evariste Ndayishimiye bavuye ku butegetsi, kuko navyone bivugwa yuko vyivye amahera atari make. Iyumvire Reverend Kuriyo hamwe yoshika ku butegetsi ibara ryo bari hejeje kugwa, kuko nawe bivugwa yuko ari umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu bivye amahera atari make gusumba najya yibwe na General Guillaume Bunyoni. Cha wiyumvira rero hamwe uyo muntu yohava atwara igihugu, umva yuko yohava anakigurisha muri Kongo canke mu Rwanda. Ibisiguye yuko rero atari coroshe kubijanye nibigira bishikire igihugu c'u Burundi. Gusa ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye biragoye yuko ari co bushobora gushikana ku Barundi, mu gihe President Ndayishimiye ivyo yamamwo ari bijanye no mu maso abene igihugu ubuyeho yashizemwo Imana gusumba ibindi vyose, biboneka yuko ariyo ategezwe gukoresha muri politike yiwe kugira aho mu maso abene igihugu. Ikindi naco rero kwa mu majambo uri umukuru w'igihugu
ugacuja kurira imbere y'abenegihugu uvuga yuko hari ibyabaye, hari ibiriko biraba byabaye ndanse ko hari umutegetsi ariko aragusuzugura uri umukuru w'igihugu udashobora kumushikana mu mpima nka kujya bigirira Bunyoni n'abandi batandukanye. Mbega wo kwiyumvira no gukura umukuru w'igisagara ugaca utangura kumwagereza yuko isuka ari rike mu gisagara, nubwo navyo biboneka ariko bisiguye iki mu butegetsi? Burundi bukeneye umugabo w'ijunja n'ijambo, umugabo afise inguvu, umugabo afise igihagararo, umugabo afise ukwiyumvira kandi akiyumvirira abarundi bose bo bari mu gihugu canke abari hanze. Umugabo yiyumvira yuko abarundi bahunze bategerezwa kugaruka mu gihugu, mugabo bakubaka igihugu hamwe. Bidakozwe uko ibara riraguye. N'aya makuru avugwa kuri General Gervais Ndirakobuca atazenda ndakugarika na yahe? Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda ndakugarika haraize iminsi itari mikeyi ageramiwe mu biro vyiwe, aho hari amakuru yabandanije gukwiragizwa mu biro kwa Gervais Ndirakobuca atazenda ndakugarika n'umuryango wiwe, eka vyanashitse hanze aho vyamenyekanye yuko Gervais Ndirakobuca atazenda ndakugarika atakintu akijejwe, aho abandanya gutegwa ubwoba na Njere Ndayishimiye ndayubaha. Gervais Ndirakobuca atazenda ndakugarika gushika ubu arameze nk'ishugwe mu biro vyiwe. Amasoko yacu yemeza yuko Gervais Ndirakobuca atana kimwe yemerewe kugira ico akivuze ko, kuko nawe ariko arabigaragaza. Murazi yuko mu minsi yaheze yavuze yuko atanyisho ku bibazo by'ibitoro afise kuko si wabijejwe, no ku munsi no kwigerekerezo y'icumi naho yashikirije uku kwezi turimo nyene, naho yashikirije yuko ivyo bariko baramubaza bategezwe kuja kubiraba ku ngingo y'133 mw'ibwirizwa shingiro. Ivyo n'ibindi bitandukanye bisiguye iki? Bisiguye yuko atakintu na kimwe akijejwe. None ibijanye no gutoroka igihugu vyovyo niki ndabivuga ko turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twateguriye kandi tuze gutanga umuco nayo kubijanye no guhitamwo gutanga imihoho hakufungwa nka kujya vyashike General Bunyoni. Vyo bisiguye iki? Ninde yoba yatanze iryo tegeko? Ninde yoba afise inyungu ikomeye cyane muri ibi vyose? Ubundi niki ndakugarika yoba yaratwaye umukuru w'igihugu gushika naho batangura kumutazira umuvyimba w'imbwa, aho Neva bivuga yuko ari we asigaye atuma Pastor Isidore Mbayahaga mugabo agatunganya ibikorane nka kujya vyari vyakozwe bajya gukura General Alegio Bunyoni. Murazi yuko batanguje ibijanye nuko hari ikinyoni cy'igifyoti cahawe ivyavyo vyose ariko kikahava kibandanya gutegura vyinshi, ubwo yasigura ko Bunyoni ariko yiha ibibanza atagenewe, aho yanamenyesheje yuko atabami babiri bashobora gutwara mu gihugu kimwe. Ikindi naco rero nivyo bejeje gushika kwa Ndakugarika, aho Isidore aheruka kuvuga yuko Ndakugarika yasuzuguye bikomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Aca avuga ati rero muri Bibiliya mugabo bavuga yuko umuntu asuzuguye umwami abari muvyimba w'imbwa. Ivyo rero vyasiguwe na Pastor Isidore Mbayahaga mu masengesho aheruka, nkuko yabishikirije akaba yaramenyesheje yuko uwo muntu agiye kubona akaga gakomeye cyane. Akaga rero ku ntwara ya CNDD-FDD koko ntigateba, niyo gatevye ntigahera. Biraboneka yuko rero iryavuzwe rihejeje gutaha. Turaza kwigaruka ko mu makuru n'ayandi twabateguriye kandi tuze gutaha umuco ku ibindi biriko biravugwa. Nebutse yuko rero kubana natwe vyoroshe cyane no kumanuka musi y'video ukora wanditse ijambo canke subscribe ugafyondako, hama ukacura abona akazugira nawe nyine ugafyondako, tukaja turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi Info. Ni mukanya tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye ivyo gusohoka igihugu nyuma yo kurungika abajyango biwe hanze. Biravugwa ko iki mu bihangange muri CNDD-FDD eka no biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbega bajya bahora bavuga ibijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Neva, bo barajugumiye kataki na kimwe kiriko kirakogwa canke nabo barabaye zijya vuvuzera Bunyoni yahora avugwa mbere yuko apfungwa.